Ziranotse yarafumisa Anglais kuva kera mu mayizine ma OTB yaraziha Anglais mugabo aravye ingene vyamutwara amahera menshi ati mbere kubera iki ntogira ihinguro ryanje twaratembereye ahantu Mumbai hanuka cane gose bariko bagira iryo hinguro umwavu nyene mugabo turacamwe mugabo ati nanje nteza kubigira iwanje propre gusuma ngaho. Wow. Kandi yabigize kujya nyene nuko fumiraje irakoze mu mpera z'umwaka uheze mu kwezi kwa12 haravuzwe amajambo akomeye n'umushikiranganje mu vyajeje harimo ubutunzi avuga kubijanye n'ama avenao kontra usanga rimwe na rimwe haje kurenza ko amafaranga y'ifumbire baba baronse kubwanyu kiyagiye mwavyakiriye gute? Nitujanye y'abahururu nkuko ugiye kubwira umunyagihugu ngo amahera yanje nayahaye fomi ntiyampaye umwavu uburenganije fomi kuko ajya amahera umunyagihugu atanze uno munsi wewe canke je n'uwundi akeneye umwavu aja kuri konti ya leta ntaja mu kigega ca fomi. Mu Barundi hariho umuntu ariko araduga imbere hakumufasha kumufata mu mugongo umushigikira aduge umukwega ishati kugira ngo akoroke. Dangote yatanguye uko twebwe nihiteka kuri twebwe umugwiza atunga wo mu Burundi ashoboye kuja gukora ibintu mu yandi makungu kandi yabihereye ngaho iwacu. Iki kibazo kigishikirizwa n'umushikiranganje muri amashiga mateka yarashikirije ko rimwe na rimwe aronka iterabwoba kubashaka kumugirira nabi. Uri umushikiranganje ugatega ubwoba habasigaye iki? Wowe wifuza gutwara kubika cyangwa guhuriza hamwe imizigo biciye mu nzira y'ubwato, wowe wifuza ko ubwato bwawe buze ku mwanya wagenewe bugashika neza tangomanzi, Gasilema Company Limited yaje ku bwanyu. Tubafitiye amaservice clearing and forwarding, gutwara imizigo transport, kubika imizigo warehousing, ubutumwa bw'amato shipping agents, hamwe no guhuriza hamwe imizigo consolidation. Akabigereho muri Gasilema Company Limited turafise ubushobozi bwo kwakira no gutunganya amakonteneri n'imizigo iva cyangwa ija mu bihugu byose byo kwisi harimo Ubushinwa, Dubai, Ubuhindi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburaya n'Aziya yose muri rusangi, tutibagiwe East Africa, kandi kagufasha no gukurikirana imizigo yawe. Iki cyaro cyacu gikukira Mombasa. Ntuhangayike, turi hano kugufasha no kumenya neza ko imizigo yawe itwagwa kandi igashika itekanye kandi ku gihe cyagenewe. Sivyo gusa, ni wowe ufise imizigo ushaka kubika umwanya runaka imbere kuyirungika nk'icyayi, ikawa cyangwa ibindi bidandazwa vyemewe n'amategeko, turafise ububiko warehouse butekanye bwo kubika imizigo yawe mu mutekano n'amahoro. Mufite umubaza murashobora kutwandikira kuri guteranya amajana 254 amajana 746 amajana 513 amajana 756 cyangwa mutwandikire kuri email gaselema@gmail.com cyangwa info@gaselema.com. Gasilema Company Limited, umufasha wawe yizewe mu gutwara imizigo ku rwego mpuzamakungu. Wiriwe canke muramutse bivanye naho muherereye, ndababwira kuri micro ni jewe nyene Juste gari inyuma camera mwita umusaza, ndabura ko vyamaze komera. Tubafitiye umutumire naho sundi ni Honorable Gaston Sindimo, yahoze ari ikigera cyambere cy'umukuru w'igihugu igihe ashingwa ishirahamwe ihinguriro fomi risanzwe rihingura umwavu. Yarasanzwe mu vyarajejwe bya biri mu ndakubwira ko uno munsi cyo ganja kijanye n'ifumbire n'ibindi vyinshi muza kuva muri kino kiganiro. Ndabaramusa nyakubahwa Honorable. Ndabaramukije. Nizera ko meze neza. Turameze neza cyane rwose. Ego turi mu gihe ishiramwe fomi yashinzwe mu gihe mwari musanzwe muri mu mabanga y'icegera cyambere cy'umukuru w'igihugu. Ku bwanyu ishiramwe fomi gishingwa ryayo mwebwe imbere yuko byemererwa n'umukuru w'igihugu dose zaba zabaciye imbere byari rifise intumbero yayo? Bwa mbere simona imisi yose ko muca kumbaza fomi je nkaba ntaramuvugizi wa fomi sinzi gituma mugabo ihinguro fomi ndarizi. Ndarizi ndazi yo ryaje riva, ndazi yuko fomi ni ihinguriro ryaje rije gusahiriza Uburundi. Urazi yuko mu 2015 twaragize n'ingorane zo kuronka ifumbire, hanyuma rero haboneka abagwiza tunga bashaka kuja hamwe. Mbere no kubwira yuko fomi yavutse bivuye ku rugendo nari nagize mu Buhindi mu kwezi kwa 10
itariki nka 25 canke 26 sinavyibuka, igihe nagiye ntwaye n'abagwizatunga bahora barangura umwavu bazana umwavu ngaha mu Burundi, harimo uwo mugwizatunga bita Ntigacika Adrian, twarajanye mu Buhindi canke tuje i Mumbai, barabona ishirahamwe nk'iryo rihingura umwavu, yari kumwe n'abahinga biwe, mbere twari kumwe n'umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi, hanyuma baca bararyoherwa n'iryo shirahamwe, niho iciyumviro caje. Hanyuma gushikaho bashinga ishirahamwe n'abagenzi babo ribaho. Kuri twebwe FOMI ni ishirahamwe ry'igihugu riza gufasha bene igihugu, kuko uno munsi uburimyi n'ubworozi hatari ifumbire biragora. Twebwe rero turi mu bashigikiye kandi bazoshigikira iryo shirahamwe kugira ngo ribe neza. Ikibabaje nuko hari abarundi bamwe kuko uno munsi ndiko ndaraba uwo mugwizatunga ingene ariko araja ku rwego mpuzamakungu. Ziranotse yitwa Ntigacika Adrian, Ziranotse iyo bapfa kumutazi yitwa Ntigacika Adrian. Uravye ingene yakigwa n'abandi bakuru b'ibihugu, ubwo usanga ngahe iwacu abarundi mutoyi canke amubwira ati wagize iki niki, ucumenga no gutesha agaciro ibikorwa bariko barakora. Namwe mvuga nti mu Barundi hariho umuntu ariko araduga imbere, hakumufasha kumufata mu mugongo, umushigikira aduge, umukwega ishati kugira ngo akoroke. Dangote yatanguye uko. Twebwe nihiteka kuri twebwe umugwizatunga wo mu Burundi ashoboye kuja gukora ibintu mu yandi makungu kandi yabihereye ngaha iwacu. Jewe ndimwashigikira cane cane iryo shirahamwe, si iryo shirahamwe gusa, shigikira n'abarundi bandi bagize amashirahamwe nk'abo. Hari abajene Abraham uramubona, Ndeka Tubane n'abandi bariko barateza imbere igihugu. Namwebwe ejo mukagira amashirahamwe nuko tubashigikira, kuko hakonja kukritika kugira ngo bitituke, noza kubafasha kugira ngo mutere imbere, muve ngaha mu Burundi musasagaza hari, kuko isoko rya FOMI ry'abarundi ryonyene ni rito. Amaze kuja muri Tanzania riraguka, aje mu Uganda riraguka, muri Zambia, muri he asasagare kurya Dangote asasagaye. Niyo tumwifuriza twebwe nk'abarundi ko iyo shirahamwe ryotera imbere, mbere n'abanyaburaya bakazabaza gufata ifumbire ngaha. Imbere ko tuja mu bijanye n'ishirahamwe FOMI, Ntigacika Adrian canke Ziranotse mumuzi gute, ninde kuri mwebwe? Ntigacika n'umurundi mu bandi barundi. Ziranotse Ziranotse umwitazi ko biragusha, mugabo yahawe ingabire n'Imana yo kuba umugwizatunga nkuko hari abandi bagwizatunga. Urumva rero ndamuzi nk'umugwizatunga w'umurundi kandi dukwiye gufasha, twafashije kandi n'ubu tuzogoma dufasha aho dushoboye hose. Jewe rero Ziranotse canke Adriano twabonanye bwa mbere, twari twamaze kubonana nk'intaraba ikigaca c'umukuru w'igihugu, hanyuma maze kwikiga c'umukuru w'igihugu tubonana tujanye mu rugendo rw'akazi, twari tujanye mu rugendo rw'akazi, ariho hahavuye havamwo iryo hinguriro FOMI. Naho ndamuzi. Mwamubona ari umuntu ameze gute? Mwarabona ko ari umuntu asoba umugwizatunga ku rwego agezeko nk'umurundi? Ni umuntu atuje, yakira bose, avugana bose, kandi yicisha bugufi. Ico conyene kiratuma n'Imana iguha imigisha utari usanzwe witeze. Ubupantekoti nabo bushiga mu isengero no mwibarabara bafise umutima mwera? Sinzi, urabaza abashoboye kumwegera canke iki. Bwa mbere n'umurundi arengeye ibitandukanye abandi barundi. Ico ni cambere, kandi ikindi ni umunyakigongwe numvise aha canke ahandi yafashije. Je mvuga ati ese abarundi bose boba gutyo.
muri ko muraganira irya mbere muhura mwarabona ari umuntu afise indoto yuko uburimyi mu Burundi bwotera imbere? Bo ubwa mbere je twahuye ntaraba ikigereranyo c'umukuru w'igihugu, hanyuma ibyo twavuganye byari bisanzwe kandi twarabyumvikanye ko neza. Hanyuma tumaze kumucira c'umukuru w'igihugu ndumva indoto ziwe n'ingene yisha bugufi, yari umuntu w'umukozi w'umushakashatsi yifuza gutera imbere no guteza imbere abandi. Yama ubushakashatsi Urumva n'umuntu aciye ubwenge, harya Imana itanga kwinshi, arazi guplasa les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, hanyuma wakarondera umwimbu, wakenera umwimbu gusumba ibindi byose. ndabumva neza nuko atari mu kabumbu, yari umukoce mwiza. Bo bivana mwese n'ahaherereye n'urukino akinako na place akinako. Jewe niko ndamuzi, niko namubonye kuva ico gihe ndamuzi nk'undi nk'abandi barundi bose bagwiza tunga. Muravye ivyo yababwira imbere ko ashinga fomi, n'ubu fomi ngene muyibona? Bo ubwa mbere ndavye urugendo twagiranye mu Buhindi, ivyo twavuganye nkabona ivyo twavuganye yabishyize mu ngiro, camvuga ati kudushapa. Waramukubitiye saruti? Yego cyane gose. Ndabumva neza, hari ivyo yababwira mukavuga muti izi ni indoto za mbarimbari birago? Ubwa mbere wewe yarafunisa Anglais kuva kera, mu mayizine ma OTB yaraziha Anglais, mugabo aravye ingene vyamutwara amahera menshi, ati mbere kubera iki ntogira ihinguro ryanje. Nanje twaratembereye ahantu Mumbai hanuka cyane gose, bari kwagira iryo hinguro umwavu nyene, mugabo turacamwe, mugabo ati nanje nteza kubigira iwanje propre gusuma ngaho. Wow. Kandi yabigize kujya nyine. Urumva rero ivyo yavuze akabisha mu ngiro, ucuvuga ati bravo. Turi mu gihe mugo rugendo vyari biri mu migambi, mwari mujanye n'umugwiza atunga ntigacika Adrien yitwa Bataziraziranotse. Bega mwasanze iyo fumbire yahora yinjira mu gihugu, Uburundi bice mu ishiramwe fomi dushobora kuronka ifumbire nk'iyo canke ifise ubwiza kw'isi ndimwa y'u Burundi gusumba iyo twara turonka? Bo je nibaza ko ivyo ni technique, kuko ndazi yuko afise abahinga, afise n'uruga laboratoire ikwiye, hanyuma hakawushikiranganje bubijejwe. Nibaza yuko ico ni kibazo c'ubuhinga jewe ntojamwo. Ico nemera nuko iryo shirahamwe gushika uno munsi rikora neza kuneza abarundi. Imbere ko dushika ku myidogo ya bamwe mu biriko biravugwa kuri fomi, biravuga ko iya gihe fomi yatanguye gukora, ariko vyongeye amashirahamwe nk'imwe najya manini yategerezwa kubamwo bimwe bita PPP, partenariat public privé. Kubona kiya gihe mutashi fomi imita ya leta itigeze ijamwo, vyoba vyavuye kuki mu gihe dusanzwe tuzi ko aya amashirahamwe akomeye nka Brarudi n'izindi leta yategerezwa gushiramwo imitahe? Bo leta ishira imitahe ayishatse, idashatse ntishira mu mutahe, kandi leta kenshi ishira mu mutahe mu bagwiza tunga baje bava hanze. Ni nkuko idashobora gushira mu mutahe kubera ibona ko atanyungu ibifisemo indani. Hama rero umugwiza tunga kanaka aje kwisheta akisheta kuko akihombera, naho nyene ni vyiza. Twebwe rero muri fomi nabagwiza tunga bagiye hamwe bakashiraho mitahe yabo. Twebwe leta kwese igikuru cy'iwacu cyari kugira ngo ifumbire iboneke, kandi urumva ico gihe batwaga mu mushikanganje mu cega cyawe cy'umukuru w'igihugu, mugabo leta yari imwe, leta n'ubu ni imwe, itsa kuba imwe. Nuko fumiraje irakoze. Mu mpera z'umwaka uheze mu kwezi kwa12 haravuzwe amajambo akomeye n'umushikiranganje mu vyajeje harimo ubutunzi, avuga ku bijanye n'ama avenao kontra, usanga rimwe na rimwe haje kurenza ko amafaranga y'ifumbire baba baronse. Ku bwanyu kiyagiye mwavyakiriye gute? No, ico kintu nagisiguye cyane gose, cireke avena. Nibaza ko kiya ca avena abacumva baracumvise, abako ntabe ngene avena ija ko barayumvise. Seulement ico numvise ni gishasha ca avena, nibaza ko bagitahuye kuko abumvise ikiganiro no munsi wo kibadusigurira. Bo avena n'amahera ushirako bivanye ni sezerano de base mwatanguriyeko. Tuva teka rero ndagutumye imiduga
uno munsi ndagutuma imiduga ya leta 50, hanyuma dusinyanye kontra ko imiduga igurwa amahera ya naya mugabo ifaranga ry'abarundi rigata agaciro, ya mahera yataye agaciro, umunsi wo guha ya miduga ntibikigurwa ya mahera twavuganye, iba yaduze ko amahera ayo rero kugira muri facture cyangwa ico bita avenant au contrat. Ivyo ni ibintu bibaho hose. Hanyuma rero FOMI nabisigura uko bimeze. FOMI ifata umwavu, FOMI ifurnisa umwavu Ministère ya Agriculture yasavye. No kuvuga Ministère ya Agriculture niyo iha board de commande FOMI tingirira umwavu ungana gutya. Mugabo de base muri Ministère de Finance baragize ico bita contrat de base ishobora gutuma hashobora ico bita subvention de l'État. Alors kuri yo contrat de base bafise ni contrat mfatiro. Kuri yo contrat mfatiro rero iza kuba déterminer contrat définitif canke facture définitif bivanye na board de commande yasabwe na Ministère ya Agriculture. Ko Ministère ya Agriculture niyo FOMI kukira, kandi ivyo bibazo vya FOMI ikibazo c'umwavu Secretary General wa CNDG yabivuze neza, ni kibazo kibazwa leta, ni kibazwa FOMI. FOMI irawutegura kandi FOMI itanga umwavu wasabwe. Leta rero nimenya uko ibugabura. Ikibazo kiriho nuko narumvise bavuga ngo abanyagihugu ingene umwavu ushikira abanyagihugu. Abanyagihugu baja kugura umwavu biciye muri leta. Nabonye wanditse ngo nuko abantu baciye ubwenge tukwiye kumvisha abanyagihugu uko bigenda, ntitujanye y'abahururu nkuko ugiye kubwira umunyagihugu ngo amahera yanje nayahaye FOMI, natanze muri FOMI, FOMI ntiyampaye umwavu, uburenganije FOMI. Kuko umunyagihugu amahera ayashira kuri konti ya leta. Umunyagihugu ashira amahera yiwe kuri konti ya leta iri muri Kopeke, iri muri Poste cyangwa muri banki kanaka, ni konti ya leta. Kuko ajya amahera umunyagihugu atanze uno munsi, wewe canke je n'uwundi akeneye umwavu aja kuri konti ya leta, ntaja mu kigega ca FOMI. FOMI yatanze umwavu haciye tuvuge saison A canke saison B, haciye n'umwaka mbere FOMI ciyegeranya bwa bupapuro bose mwatanga, hama FOMI igaca igira facture sur base ya bwa bupapuro mwatanze. No kuvuga umunyagihugu ataronse ifumbire, si FOMI abaza ka ari numvise avuga ngo ifumbire ya FOMI dandazo mu mazu canke kugira uronke uburenganzira bwo kudandaza ifumbire ya FOMI uronka uruhusha rw'ubushikiranganji bw'ubudandaji bw'uburimyi n'ubworozi. Ico kibazo ntukibaza FOMI. Kugiye kukibaza FOMI ni kwa kundi ushaka guteza urubwa FOMI, gushaka ikindi cyo gushaka gutuma uteranya FOMI n'abene gihugu. Ahubwo nuko ababijejwe leta yotanga intumbero ingene atamunyagihugu numwe yoba yaraguze ifumbire yomara umwaka canke saison X canke Y ataronka ifumbire yayo. Ni la gestion muga ahandi hoho nta mahera y'umunyagihugu ava ku munyagihugu winjiye muri FOMI. Ariko mu gihe umwavu mu mahangari rimwe na rimwe bavuga ati ntawe uriyo, ubwo FOMI bayawushika. Nakubwiye ko FOMI yashaka gukerererwa, mugabo FOMI ifumisa umwavu wasabwe n'ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. None uja kugira avena gute itarengeje ku mwavu? Kuko bivana n'igihe impeshi canke agatasi, umwavu wakoresha ku mpeshi canke ukoresha ku gatasi, aho usanga uwukurikira uba mwinshi gusumba uwundi. Niko bimeze. Muriko murabitubwira turi mu gihe abanyagihugu bamwe bavuga ati babarimye cyane bavuga bati ifumbire ntayo turiko turabona, ariko FOMI ibandanya igira extension, ibandanya yagura ihinguriro itwara mu bihugu bitandukanye. Murabona za Zambia zose imigambi yatanguye gukora.
turasura tukiyumvira mbega ubwo ishiramwe fomi kuba riko rifata ingingo yo kuja kwagura amahinguro hanze bitari bibi ku bwanyu birashobora gutuma abarundi wa mwavu za nguvu bashiramo ngaha mu gihugu zigabanuka ugasanga mwavu wacu tuteye tubura kurya nyene. Bo fomi ni ishamwe nk'izindi zose, fomi ni ishamwe nk'andi mashiramwe ateza imbere kandi akoresha uburyo bwayo canke uburyo bw'amabanki, ishobora gusaba amabanki. Nico gituma uno munsi ni igiki cokorwa kugira ngo fomi umwavu abarundi bakenewe uboneke. Ico ni ingingo, ni inzira leta biciye mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bokorana na fomi. None komande ya ministeri ya agriculture yarabaye satisfait? Eske umwavu leta isabye irawuronka wose? Nimita uronka wose twokora iki turonke hose? Mugabo ugira uvuga ati umunyagihugu yatanze amahera yiwe ngo fomi yacije kuyakoresha mu Buganda cyangwa muri Tanzania, sivyo. Kuko amahera y'umunyagihugu aja muri konte ya leta akaja mu kiga ca leta, azoja gusohoka aja muri fomi ariko arayiriha wa mwavu wakoreshejwe. Umwavu utakoreshejwe amahera ntasohoka. Muti umwavu wa fomi ubazwe leta y'u Burundi ntubazwe fomi? Umwavu ni produit stratégique de l'État. C'est la fête de l'État. Fomi, c'est ni pour la production, hanyuma la distribution, canke la planification, c'est l'État. Secrétaire général de CNDT yarabivuze neza cyane bose. Sinzi mu bigarukako cyane. Nuko umuntu abiza nuko bafise akagoboranja ashaka gushikako gusa, kuko abanyagihugu yandisubiremo nta faranga y'umunyagihugu yinjira directement muri fomi. Umunyagihugu atanze amahera kugira azoje muri fomi azomara umwaka umwe canke ibiri kugira ngo fomi ishobore kuyashikira. No kuvuga rero babona yuko agiye mu Uganda canke agiye hehe ucumenga twaye ya mahera y'abarundi kuyakoresha ko sivyo agatora. Kwa vena z'imirari zirenga 100 nkuko mushikiranganje yabivuze, ayo mavena ntumva ko abari umurengeraga nyakubahwa honorable? Bo ivy'amavena umurengera canke miliyoni la quantité si y'amahera canke la sinavyo novuga ko ni ikibazo technique, ikibazo a vérifier. Moi je nasibuye ico bita avena gusa, ico bisigura no pourquoi avena. Hanyuma rero facture ya fomi iba approuvé par le ministère de l'Agriculture. Hanyuma comme ministère de l'Agriculture mais sur base des pièces justificatives. Igihe izo pièces utazifise ntiwogiriye avena. Niyoza yuko ico ni ikibazo technique. Je nasiguye avena gusa nuko avena icari cyo nuko bigenda, nkasigura ingene abanyagihugu amahera yabo ataja muri fomi aja muri leta. Leta rero nuko batunganiza kugira ngo ntihagire umunyagihugu asubira kubura ifumbire. Hari zabaho amavena bisigura ko fomi yahinguye umwavu wasabwe bakongera bakanarenzako. Tuvuge ko fomi atakibazo kijanye n'umwimbu ifise? No, byashoboka. Ivyo ntavyo nogira ko sinkora muri fomi, nakwe ko ntamuvugizi wayo ntavyo nzi. Mugenda kubwira les aspects ziboneka uko niyumvira kandi uko nabona ikora igihe twebwe twari kutegeza. Nuko nzike amahera y'umunyagihugu ataja muri fomi. Hanyuma fomi yashaka kujya kwisha muri yindi, yashaka gukerererwa umwavu uno munsi mugo ikawugira undi munsi bivanye n'impamvu nyinshi, umuyaga nkuba canke inkwi canke iki canke produit nini yatevye byashobora gushika. Mugabo iconzi nuko bariko bakora uko bashoboye kose kugira bashobore gusatisfiza abene gihugu. Leta rero nibakorana niyo shira hamwe kugira ngo umwavu ukenewe ari uboneka, ntihagire umunyagihugu asubira kwidoza. Ko umunyagihugu yidoze birababaza, usanga bataye umwikomo kuri fomi kandi atari fomi. Nuko bavuze ngo badandaza imyavu mu mabotike asanzwe. Ico ni ikibazo ca administration. Umwavu ushitse uratangwa koko kuri benewo canke ushitswe bawuha n'abandi canke bararenzako kugira bahe n'abandi. Ni ikibazo rero iyo si gestion. La gestion incombe à l'administration.
la distribution ça incombe à l'administration mabotike na administration ministère de l'intérieur ibikini kujya bafashe umuntu adandaza igitoro canke iki niko n'ibindi bo bikora ariko nibakinga ikibazo ariko mwavu uri mu mahangare ya FOMI ubushikira umunyagihugu gute ntiyumva ko vyose FOMI ibivuze ko uburenganzira bo je nibaza ko techniquement sivyo je novuga ko techniquement ntavyo nzi nyene bikorwa ko sinkora muri FOMI uko bigenda mubona kubwiye yuko uko bimeze nuko amahangare FOMI shoge nawo shogira hangare canke leta ikagira amahangare yayo hama gashikizwa FOMI kayatanga kuko FOMI ntiyishuza umwavu itatanze kuko gira yishuza sur base yandi ya bwa bukupu none utaronse utatanze agakupu kawe ukagumanya FOMI nishobora kuja kwishuza amahera yawe we amahera yagumye mu kiya ca leta nuko iyo leta igira uko ishoboye kose ikahindura ingendo igahindura uburyo yahora ibikora kugira ngo ntihagire umunyagihugu n'umwe asubira kuraranirwa kutaronka ifumbire birashoboka abarundi benshi n'abarimyi igihe ifumbire iri kurabura mu gihe ibice birenga 60 by'abarundi barabarimyi bifise ingaruka izahe ku terambere ry'igihugu bo igihe atafumbire iriho umwimbu ugabanutse naho ibiciro bica bisubira kuduga ni ukuvuga n'ivyahuha bica bihuhuka urabona nk'ubu atagitoro dufise ingwano ya Iranije bica biba indanse bica biba ndanse mu gihugu nico gituma rero kugira ngo tugire autosuffisance alimentaire nuko twagize n'Imana turonka iyo shirahamwe rishobora gukora umwavu tugakora umwavu tukikuriye ngaha mu gihugu cyacu Burundi none nimba FOMI atakibazo c'umwimbu ifise ifumbire ibura gute mu gihe abarundi baba batanze amahera basabwa igajya amahera batanze siyo aja gukora ifumbire irakorwa abanyagihugu bagatanga amahera hanyuma FOMI ikishuza sinzi kunyumva hari abantu bagira gutyo bavuga ati umenga amahera batanze ariyo acaja gukora ifumbire ka FOMI irakora ifumbire leta igakomanda ifumbire abanyagihugu baba baratanze amahera muri trésor public hama FOMI imaze kurivura ifumbire FOMI kironka cyo bita makupo y'abanagihugu ajya makupo rero FOMI yashaka kumara imyaka 2 canke umwaka umwe itaronka canke hari igihe bashobora kumvikana leta tinyavansa kuri iki ivyo ni arrangement ya leta kwabo nico gituma nimvuze ko ico kibazo cyane nuko mukunda kukimbaza ntakora muri FOMI umunsi noza gusaba akazi muri FOMI no mwokimbaza nka neza ko no wanabizi igihe mwari cyagacamba cy'umukuru w'igihugu ibibazo ntivyari bwazi yuko ifumbire ibura gushika kuri urugero bo ico gihe cyo vyarabura kuko ntibari bwafate n'umurindi nk'uwo afise uno munsi uno munsi afise umurindi muniniya cyane ku buryo hamwe none umuntu aja kugira iyo shirahamwe muri Tanzania uravye abarimyi bo muri Tanzania benshi gusumba abo mu Burundi nibaza yuko gusatisfeza iyo soko yose bisaba gufatwa mu mugongo na leta zacu kugira ngo umwimbu uboneke gusumba mu gihe mwari kigira cyambere cy'umukuru w'igihugu ishiramwe FOMI ritangoye gukora byarashika ifumbire ikabura nk'uko iyo ibuze mwaca mukora iki mwasanga ibibazo vyabera bo d'abord rwa mbere icuri kurambaza je sinatwara iyo secteur y'ubutunzi hariho umugenzi wanje yabitara mugabo uko byagenda byarashika tukabura ifumbire igakena mugabo ubushikiranganje bwaraje hamwe kugira butorere inyishu mbere hagiye harashika nuwo naho ifumbire yabaye nkeyi uyo nyene asanzwe ayirongoye agahaba oblige yo gukomanda yindi fumbire supplémentaire kugira biba mu isukari sinzi ko yabibona mu isukari sosumu irashobora guproduza bikeyi urasanga bumvikanye n'ubushikiranganje ku buryo sosumu yimporta isukari kugira abanyagihugu bakwiye nibaza ko n'umusikaro cy'isukari cyavuyeho niko bogira n'ibindi bya FOMI ndabumva neza ministere itanga komande nyinshi zirengeye
fomi canke ni ministeri itanga commande zidakwiye? Bo ivyo ico kibazo kibaza abagira commande, kuko jewe mu bagira commande sindimwo, no mu ba producer iyo fumbire sindimwo. Navuze uko bisanzwe bigenda mu mirimo ya misi yose, nico kikuru navuze, kuko ndavye ivyandikwa, ndavye biba vyinshi ari gushaka gutyoza, gushaka guteranya bene gihugu. Ko umunyagihugu aguhaye ikibazo ntuce ugitanga uko nyene, uramusigura uko bigenda kugira ngo umuhe inzira uko bigenda, ntajane nyabahuru. Nawe uvuga ngo mahera yawe y'umwavu niyo yagiye gukora fomi, ishamwe fomi ikoresha uburengeye fomi, kuko ayo mahera aja muri leta, hanyuma leta ikazoyatanga mu nyuma. Hoko kwiki Oya no si vyinshi vyo gukora, nuko leta yokora ukuntu umunyagihugu adasubira kubura ifumbire yatanze amahera yiwe. Ivyo rero ni uburyo bashiraho kugira ngo bizogende neza. Mbere nkashimira leta kuko imaze iminsi bikora, igira amankete kugira ngo abataronse ifumbire barabe uko babikura mu nzira, bihere mu nzira. Harya ifo un nouveau départ nziza, ku buryo uwatanze ifumbire aronka ifumbire, canke bazovugana na fomi uko babigira sinzi, kuko sinoja mu technique uko vyokorwa, mugabo abahinga turabafise Warundi mu ntwaro hose bashobora kubitunganya neza, ku buryo iyo fumbire itangwa arisema ikaba automatique, uwagize akaba afise, ku buryo bigenda. Uno munsi aho isi igeze hariho ubuhinga bwinshi, ku buryo ataworarana ataronse ifumbire. Mu gusa n'abasozera iki kibazo kigishikirizwa n'umushikiranganje muri amateka, yarashikirije ko rimwe na rimwe aronka iterabwoba ku bashaka kumugirira nabi. Ivyo ntavyo navuga, kuko sindiga ndamutera ubwoba. Niba afise uwo muntu yoza gutera ubwoba umushikiranganje, yoba arinde umukuru w'igihugu mwese yaragushize. Umukuru w'igihugu niba gutera ubwoba, ushobora gusanga ari bihangange, ari fumbire. Ntiwumva ko mu gihe umushikiranganje ari umukozi w'umukuru w'igihugu wumva yo mutera ubwoba gute? Mu gihe uri gukora politike umukuru w'igihugu yagushigikiyemwo, nico mvuga ati ufise umutaka w'umukuru w'igihugu ku neza y'abanyagihugu urabikora. Hanyuma narakubwiye umukuru w'igihugu ni Garant de tout. Bishize ugatega ubwoba naho uri ku kivici, uri ku butumwa yagwaye. Bo arabatega ubwoba, mbere hariho n'abashobora gupfa, mugabo uri kuri ako kazi uri conscient. Ndazi umushikiranganje, ndamubona, ndazire Yesu de lui-même, ni umuntu azi ivyo akora. Nibaza yuko ataho umutera ubwoba ngo bikunde. Agutera ubwoba kubera ufise ubwoba? Ese udafise ubwoba no gutera ubwoba bwiye. Uri umushikiranganje ugatega ubwoba, habasigaye namushikiranganje ashaka gutera ubwoba. Uwo muntu ari gutera ubwoba ninde? Ufise inkinzo y'umukuru w'igihugu, inde gutera ubwoba? Inde? Ariho ushaka bo yari umuntu yigeze kumbwira kuntwara ahantu ngibo cyangwa chef de cabinet, chef de cabinet adjoint du premier vice-président de la République, antwara mu kabare arandira ubwoba ngo bavuze ibi n'ibi, ngo mukuru w'umugambi yagize iki n'iki. Ambwira ati jana nta mukuru w'umugambi antwara je, acha kugira kuko uyaguteye ubwoba abari mu manyanga, kandi igishwa kiranuka. Ugiye ufise inkinzo y'umukuru w'igihugu, ufise plein pouvoir du chef de l'État, tu mets de l'ordre. Uyo aje kugira désordre arahunga wenyene. C'est clair. Mwamuteye intege? Namuteye intege ko nakore ivyo asabwa, nakore ibituma abenegihugu bashonka ivyo bifuza, turonka abarundi tuzobimushimira. Ndabashimira cyane nyakubahwa Honorable Gaston Sindimwo. Murakoze cyane nyakubahwa umumenyeshamakuru, wanshije mu bintu byinshi ntajejwe, mugabo nta kundi wambaje ndishu. Ego nuko reka ndabashimire simaye vyo muri mwo murabana natwe gutabura bweza bw'Servira aragwaza, ariko manda muturabarukundo kuri mikoro jewe nyene juste gari ma camera yari umusaza ndabwira ati babireze la vista urahushura umushuro hushura none.